umuhinyanyuzi mugabo afise hit nyinshi yakoreye abarundi bose ngaho arafise hit yakoreye feedback arafise hit yakoreye jewe abantu banzi ndafise playlist y'abaririmbyi bose urazi impamvu jewe mumbabarire ça fait plus de 25 ans je suis au top nta muntu n'umwe ashobora kukimbira sibyo hari abantu bibaza fiza akoresha imiti fiza akoresha ikonokono je suis au top muvyanga muvyemera je suis au top je suis toujours au top nta muntu n'umwe arakora 20 ans ari kuri top. All right, it's another beautiful night, ladies and gentlemen. Ndagwaye ikaze uri kuraturaho right now kuri Isanamu TV online. Ndagwaye ikaze out kwaje kuri CCF cyangwa Institut Français muri exclusive release album ya producer X Fecta abenshi mu muziki kuva muri New Era Entertainment niho uno munsi baza kugira release baza gushira ku mugaragaro urukurikirane rwa album yiwe bise Broken Famous. Ndagwaye ikaze tuze kuraba ibirori vyose ukuntu biza kugenda aba star bose bitavye kino giteramo canke bitavye bino birori vy'uno munsi ndaza kuba gucishirizako bakubwire ibi nabiriya kubijanye na X Fecta na Broken Famous album ya producer X Fecta. Stick around, I'll be back. Amasinazi kuri X Fecta uyu musore cyari umumenya yavuga icyongereza nkamuvuga icyongereza cya fake basi rero t-shirt X Fecta nyeneye ko atumurikire tumenye why Broken Famous cha kwanza mko sawa yeah mko sawa tumezidi sawa mnanjo I welcome you to the show. Yeah. This is my first album. Hii album yangu ya kwanza. Nafanya muziki ya Warundi. Nataka isonge mbele kabisa mpande. Yeah, so ndio cha kwanza. Broken Famous inaaminisha tunajulikana lakini hatujapanda maisha. For sure. But sio kusema tuko na njaa. But hatutafika level tunataka tufike kwa wasanii. Sio mimi tu wengine. So hii situation tunataka tuelewe hivyo. For sure. Cha kwanza sio wengi wanaweza kusema hivi, but mkielewa hivyo tunaweza kusaidiana, muziki upande, kila kitu tuende mbele, unaona. So nimechoose hiyo title kabisa kwa sababu nataka kuinspire watu wajue vitu vinafanyika ni industry, lakini muziki ni ya kuenjoy, ni ya party music. But title tu ni ya kusema kitu watu hawaelewe maisha au watu wanafanya entertainment. For sure, go. Menshi X Fecta. Umuhinyanyuzi mugabo afise hit nyinshi yakoreye abarundi bose ngaho arafise hit yakoreye feedback arafise hit yakoreye jewe arafise hit yakoreye abantu bose. Nimufakwe nuko yashimye kuza ngaha mu Burundi sivyo akorana n'abarundi, so mumwakire ikintu kimwe gusa nuko umuziki kozuguro umuziki ari umwetranje ari umuki ari umudije ari umuririmbyi ari umuki tozurunga kimwe gusa icyo nabasaba nuko twese twoshigikirana tutaravye ngaha na hariya, nuko tworaba yuko umuziki wacu wotera imbere tutaravye.
As I told you, nakubwiye ko ndakuzanira abantu bose bari kuri exclusive release album ya X Fecta. Reka duhere ku mu MC, then I'll be back n'abandi baza gukurikira yitwa ka Boss for real. Ikaze my brother. Umeze neza ka bro? Umeze neza? Safi tundashima ndizana nayo kumeze bien. I'm good my brother. Kabisa. Abantu bose baje hano hantu bose bameze fresh. Kabisa. Urumwe mu baza guteramisha abantu muri iki giteramo as umu MC. Ndashaka kumbwire amajambo make cyane kuri Broken Famous album ni cyatumye X Fecta ahitamo kugubu MC. Uvuge ko peut-être urashobora kuba umaze kuyumva Broken Famous cyangwa uza amateka ya X Fecta, utubwire gato kuri uyu munsi. Yeah, X Fecta before you call ninja muri Broken Famous album. X Fecta numwe mu ba producer baje mu gihugu cy'u Burundi barongera ko power mu muziki wacu, barongera ko akabona vera mu muziki wacu. Yakoze yo remix, akora twimare n'izindi ndirimbo nyinshi zabaye hit. Rero Broken Famous le fait yuko X Fecta ari umwe mu producteur wa mbere, ndasubiyemo wa mbere akoze album. Si ikintu cyoroshe bro. Album isaba energy, isaba kanoti, isaba ibintu byinshi. Mugabo X Fecta arabishitseko. Jewe ka Boss for real of that bro. I must support you kubera yuko niteka mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Yeah. Well, imbere yuko dutangura ibirori byacu ndashaka uvugane n'abari ko bararaba batarayumva Broken Famous. Waragize amahirwe yo kuyumva by the way? Sindagira amahirwe yo kumva Broken Famous mugabo maze kumva indirimbo imwe yonyene. Iyo ndirimbo vraiment imeze neza, ni X Fecta featuring Big Farious. Araza kuyiperforminga ngaha. Indirimbo ifite quality nziza, beat imeze neza, big zo turaza amateka yiwe yuko ategera kubita swata. Rero please abantu dushaka iterambere ry'umuziki wacu. Broken Famous izoja ku account Boomplay de Audiomack. Ndabasavye tuyumvirize kugwishwa kubera twerekane ko we are proud yuko dufite umu producer akora indirimbo 12 album indirimbo 12. We must support brother. Urumwe mu basupportinga abaririmbyi batandukanye. Ugerageze kuraba umu producer agafata ingingo yo kujya muri studio nawe nyene akirecordinga agasohora indirimbo ziwe bwite. Icyo gikorwa kuri we ucita gute? Jena mamvuga yuko X Fecta ari so amazing. X Fecta is so amazing. Umu producteur tegezwa kubuza umuziki. So tubutegezwa kubuzi kuririmba. So tubufise andi makategori akuranga kuri umunyamuziki. X Fecta naimba bro. X Fecta na chana. X Fecta no producer. Mastering ya X Fecta uravuga ati wow. That's why you must be proud. Lakini ko kino kibanza durira n'abaririmbye presque bose. Dure na producer bose. Twerekana yuko Burundi turafise one love mu muziki wacu. Thank you so much my brother. Uyu motiba ararenze. Jenda kene kiganiro niwe motiba. Nawe ararenze cyane. Stick around. I'll be back. Sinza kuvuga amajambo menshi nuko ashafanguze basigaye banyita ngo ndikinywa wazi ngo Fizo ashakwa arose micro baravuga ibintu je sais pas abantu batabitahura kandi chaque fois ndose opportunité yo kuronka micro batayizini jari inyuma cyenda kugishukura kuko kuri jewe
ikirato nambaye siniko ndavuga ikirato cyose nambaye ni mu ntege. Sindiko ndavuga ikirato cha 200,000 cha 500,000 cha 1 million. Mvuze ikirato nguvuga aho naciye. Mvuze ikirato apana bya binde wa journaliste barabavuga ngo wambaye ikirato cyangaye biki baba amateur wa journaliste. Je mvuze ikirato mbajije ikirato nambaye kigugwa ngaye n'amafaranga ushobora kukigereranya. Ça fait plus de 25 ans. Nembera mu kirato cy'iwanjye. Ese iki kirato cyo nambaye wowe cyambaye wowe tuna kugezaho aho ngejeje jewe. Nasabye imbabazi mugabo ko wampaye mikoro bamaye mumbabarire kandi ndabasabye mumbabarire sibyo wowe turabari ibintu twese sibyo. Champagne yavuze ngo bari ibiri ngo turangana baramutera ibyatsi. Ese vrai turaba hypocrite twese turaba hypocrite. Ndashobora kuvugana na P-Love, ndashobora kuvugana na Kent P ashobora kuvugana nanjye na Koroso ashobora kuvugana nanjye. Kent P je turavugana na ndirimbo yanjye n'umunsi umwe araposta kuri stati yiwe. Je na ndirimbo yo muri ya groupe ndaposta hehe kuri stati yiwe. Therefore sivyo. Et pourtant Kent P turaganira iminsi yose ndabeshi. Kent P nadanganya warambwiye ngo bana pole sana nagize accident. Hypocrisie zose turayikora sivyo. Kent P yaraposta indirimbo yiwanje. S'il vous plaît, ndiko navuga bampaye mikoro ndiko ndabivuga. Titi kalakala turavugana iminsi yose nta munsi n'umwe waraposta indirimbo yiwanje. Nta munsi nanjye ndaposta ile kote sivyo. Tuvugishe ukuri ikintu nashaka kuvuga tugwane muri social media ngo tugwane duhuye twese turabarundi. Ngomba kubwira twese turabarundi tureke hypocrisie turabe nimba hari ikintu cyoshobora guha agaciro Burundi twese tugishyigikire tutaravye ekonokono sivyo. Ndabisubiyemo abaririmbyi twese turaba hypocrite ntidukundana n'umunsi n'umwe parce aho amatimu kuno. Jewe abantu banzi ndafise playlist y'abaririmbyi bose. Urazi impamvu jewe mumbabarire ça fait plus de 25 ans je suis au top. Nta muntu ashobora kukinia sibyo. Hari abantu bibaza fiza akoresha imiti fiza akoresha ikonokono. Je suis au top. Muvyemera, je suis au top. Je suis toujours au top. Nta muntu n'umwe arakora 20 ans ari kuri top. Muvyemera mubivuga mutabivuga. Je suis au top toujours. Le jeune David 20 ans, plus de 25 ans je suis là. Amazina shakuvuga ikintu nyamukuru ikintu twese twinyura. Je suis là natanguye 95 96 mais je suis là. Hariho abantu twatanguranye 95 kugeza n'ubu. Hari n'abaje muri 2000
Voilà, vous êtes, mais moi je suis là. Moi je suis là. Il faut que nous tiennes, je suis là. Et vous nous laissez afficher Timo Akunda, c'est bon. Pourquoi on a une affiche Timo Akunda? Et quand on a eu le bureau, j'ai laissé le petit frère de l'Orange. J'habite Barcelone. Le petit frère de l'Orange, Ninde, à la rue de Moralaz. À chaque fois que tu as un match, ndikundana ariko tugeze mu rugo aremera yuko twabatsinze naje nkemera yuko twatsinze. So ikintu nashaka gusaba s'il vous plaît, sibiko ndabarambira, ikintu nashaka gusaba, umuntu wese arafite uburenganzira bwo gukunda umuntu wese ashaka, ubwo ni uburenganzira bw'ofisi, ariko murabaza abanyarwanda impamvu ari twabatanguriye baturusha ubu abatanzania peut-être muri mukiri gato mugabo umuziki w'uburundi na Manudi Bango yaraje ngaha. Manudi Bango ntaraja mu Rwanda, ntaraja ariko ikintu kimwe ndabasabye, urafise droit yo kuba timu kanaka ariko haje guserekura Burundi tuje hamwe, ntiturabe ngo naka na naka. S'il vous plaît, twese turabarundi, twese tugo tugwarira kuduza ibendera ry'igihugu. Merci beaucoup. Merci. Yes, I'm back again. Numwigeme agira gatandatu muri album ya X Fecta yitwa Clementine Kevin. Sali abakunzi sana. Well, urumwe mu bigeme bari muri album ya X Fecta, ndashaka kumenya imwe mu ndirimbo mwakoranye na X Fecta, ni indirimbo zimeze gute? Ni salsa, ni indirimbo itambika? Amapiano iratambika. Wiyumvise gute X Fecta aguhaye chance yo kuba umwe mu bigeme baja muri album yiwe? Naryohewe kubera yarampitsemwo mu bandi benshi, nubwo harimo abandi benshi nanje nanse opportunité yo kujamwo, byarandyoheye. You know what? Keep right. I respect you. I respect your convenience. Seriously. I don't feel the vibe. I mean, don't start. You have to bang. You understand? This is my piano, man. What? Leo, are you ready for it? Put it out. Another one.
The gods, guys, greatest all the time. Guys, 25 years, are you on trend? Are you on top? Guys, this is Victoria. You must be nasema sana, lakini sasa general. Nasema sana, lakini sasa general. General, mimi niko mbaya kwa hiyo.